ibyo twarimwo twari tuje gutora amasertifika y'ibyo twigiye. Tukaba twarize ibintu byo guteka. Uyu munsi tukaba tuje gutora amasertifika. Twumva tunezerewe kuko urabizi ko iyo umurimyi ajya kurima ntibiba byoroshe kuko bimusaba umwanya, bikamusaba umwete, bikamusaba n'uburyo. Rero muri ico kiringo ntivyari vyoroshe kuko vyaragusaba kuyideplasa kugira ngo ushike ku ishuri, kugira wige. Nukuri ibyo twize ni ivy'agaciro cyane. Nihereye ko nkanje ndi umumama nahora nteka, ariko iyo ugiye ku ishure usanga umenga niho ugitangura, umenga ntiwahora uteka. Jewe ico bizomfashamwo wanashima naratanguye kubivyaza umusaruro. Ubu ndakora ibitumbura nkabidandaza kandi numva nezerewe. Urumva ntarashirako utundi tuntu mu bijanye n'ibyo nize guteka, uca wumva ko bizonzanira umwimbu ukwiye. Ico nobwira abandi, nobabwira ko ubumenyi ni ikintu c'akamaro cyane. Hari igihe wowe wibaza ko ivyo uzi ari ivyo nyene, ariko hariho utundi tubirya tuza dutuma uba umuntu afise ubumenyi burenze kubwo wari ufise. Rero nobahamagarira guhurumbira kuza kwiga. Mbere naratanguye kubwira abagenzi kuko nasanze ko nanje nari nzi ko hari ivyo nzi, mugabo nca nsanga ni vyinshi ntazimwo.